Nitekana umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose dushikiriza kuri no mbonesha kuri yacu kandi yanyu Muhuza TV. Uyu akaba ari umwanya tugiye kubageza ko amakuru biriko biravugwa muri kano kanya. Ni amakuru tuza kugaruka mu bisata vyinshi bigiye bitandukanye harimo igisata c'intwaro ibereye ndetse n'igisata c'ubutungane. Turaza kugaruka ku kungene ikibazo cyo kwiyunguruza mu gisagara ca Bujumbura cabaye akanenda abahinga ndetse n'ingene ibiciro vyo kwiyunguruza biriko birigwiza inshuro zitatu ugereranije n'ivyashinzwe na leta mu buraruko bw'igisagara ca Bujumbura ndetse no mu ntara zitandukanye. Turaza kuraba ingene vyifashe hamwe n'igitoro vyose ntuze gucikanwa. Nako kandi murano makuru tuza kugaruka ku rubanza rwa Kenny Claude Nduwimana. Uyu akaba ari umwe mu bahoze begereye ubutegetsi bwa President Nkurunziza cyane mu kiringo ca gatatu c'umwisi Petero Nkurunziza, aho uyu mumenyesha makuru Kenny Claude Nduwimana yakoreshwa mu bintu vyinshi bitandukanye harimo no gutuka abahunze igihugu ndetse n'abafise amashira hamwe arenda agateka kazi na muntu nkuko tuza kubigaruka ko aho uri hose ndagwaye kaze muri ano makuru. Wowe uri ngaha mu gihugu c'u Burundi mu ntara zigize ubuseruko umanuka uburaruko n'uburengero mu bisagara bitandukanye, abadukurikirana bariherereye mu bihugu bigize akarere ka Afrika y'ubuseruko, umugabane wa Afrika ndetse n'amakungu ya kure muri rusangi. Imbere ko tubagaza ko ivy'inkurira abana n'igihano caciriwe Kenny Claude Nduwimana, reka tubanze tugaruke ku kungene igiciro cyo kwiyunguruza cifashe mu buraruko bw'igisagara ca Bujumbura. Kuri ubu igiciro cyo kwiyunguruza carigwije gatatu mu buraruko bw'igisagara. Abunguruza abantu ntibahengeshanya kuduza ibiciro vyo kwiyunguruza mu buraruko bw'umugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura. Mu bihe bisanzwe itike ryo kwiyunguruza kuva mu Kamenge hagati mu gisagara ushika hagati muri ville yari amafaranga 650, ariko kuva aho Burundi bugira ingorane z'ibitoro abunguruza abantu baratoye ubuhinga bwo guca ku ruhande igiciro cyashinzwe na leta kugira ngo bashike mu gisagara hagati. Abiyunguruza bakaba bariko barariha amafaranga 1800. Saha gusa vyifashe gutya kuko kwiyunguruza n'ubundi ibiciro vyacu ari ibibazo bikomeye cyane bivuye kuri ubukene bw'igitoro bwamye bwibonekeza ngaha mu gihugu c'u Burundi. Bamwe bati biragoye kuronka ibisi va mu Kamenge gushikana hagati mu gisagara. Ubwa mbere ngibisi ivaho bita kuri Gare du Nord igahagarara kuri Kotebu, abiyunguruza baruruka bakariha amafaranga 600, baca barindira iyindi ishika kuri Permanence naho nyene bakarishwa bakururuka. Mu nyuma rero bacaburira mu yindi bisi ca ishika mu gisagara hagati, aho na amafaranga 800 ku rugendo rwategerezwa kurishwa amafaranga 600 mu gihe gisanzwe. Kabari ko bivugwa n'umwe mu biyunguruza twasanze kwibarabara ryitiriwe Pepe Murundi. Kubw'umwe mu biyunguruza yakorewe ivyo, abunguruza abantu ngo nibo baduza iyo tike yo kwiyunguruza kuva leta yanse ko aduzwa itike n'ubw'ibitoro bitaboneka. Uti abakokayi babwira abakiriya ko batagiye mu gisagara bamera nk'abakase berekana ko umengo basubiye mu Kamenge, ariko vy'ukuri nibo baca bagaruka gupakira abo bakiriya nyene bari basize ngaho ku gituro, niko avuga. Uti ubwo buhinga bwatanguye gukoreshwa igihe abiyunguruza batangura kwiyamiriza irihishwa y'amafaranga 1000 y'amarundi kuri urwo rugendo nyene muri bisi. Abiyunguruza barababazwa kandi nuko abajejwe intwaro n'igipolisi bigera sindabibazwa kandi bashobora kubahiriza ibiciro vyashinzwe. Ngo biragoye gutegeka ibiciro ku banyonga amamodokari na bene zo badashobora kuronka ibitoro mu Burundi ku mugwa mukuru w'ubutunzi urimo intwaro zose ukaba ukorwa ko cyane, bose bakaba bikora ku gace kamwe k'igisagara ca Uvira mu ntara ya Sud Kivu mu buseruko bwa Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Ngo Bujumbura aho igiciro cyo kwiyunguruza cariguje gatatu mu buraruko bw'igisagara, ni mu gihe abunguruza abantu bo badahengeshanya kuduza ibiciro vyo kwiyunguruza mu buraruko bw'umugwa mukuru w'ubutunzi. Mu bihe bisanzwe itike yo kwiyunguruza kuva mu Kamenge ushika hagati mu gisagara yari amafaranga 650 y'amarundi, ariko kuva aho Burundi bugiriye mu ngorane z'ibitoro abunguruza baratoye ubuhinga bwo guca ku ruhande igiciro cashinzwe na leta.
Ni mu gihe kandi nk'uko nababwiye nagomba kugaruka kuri Kenny Claude Nduwimana yari yasabwe gupfunga imyaka 5 no gutanga idabo ry'imiliyoni 5 z'amafaranga y'amarundi. Parike ya Mukaza niyo yamusabiye ico gihano mu kurangiza imburano muri sentare nkuru ya Mukaza. Ivyo bikaba vyarabaye ku munsi w'ejo uheze igenekerezo na 16 uku kwezi kw'indwi umwaka w'ibihumbi 2024. Ubu hasigaye kumenya urwo sentare izomucira. Uyu Kenny Claude Nduwimana yahagaritswe muri Gitugutu umwaka uheze w'ibihumbi 2023 yagarizwa kwambika ibara bamwe mu bategetsi no guhungabanya umutekano w'igihugu. Kenny Claude Nduwimana akaba ari umwe mu bamenyekanye cyane mu kiringo cya gatatu cya President Nkurunziza mu biganiro yakora byo kwifatira mu gahanga batavuga rumwe n'ubutegetsi be n'abaharanira agateka kazina muntu. Muri ico kiringo yarambika ibara abutegetsi budakunda. Iperereza n'inzego z'umugambwe CNDD-FDD zikamukomera amashi. Mu nyuma yanashizwe mu rutonde rw'abamenyesha amakuru bakorana n'umurwi Severi. Aha niho yaciye atanguza ibiganiro bituka abatutsi ahatatinya kubagereranya n'imbwa. Naho amashiramwe n'amaradiyo atari make yagumye yamiriza iyo mvugo ibiburwanko. Kenny Claude Nduwimana we yari yagumye ari ntakurwako kandi ntiyigeze abazwa ayo majambo yo gutuka ubwoko bwose. Benshi bagiye gutangara rero muri Gitugutu umwaka w'ibihumbi 2023 aho Petero Nkurikiye avugira iperereza ry'u Burundi n'ubushikiranganje mu byo bijejwe harimo intwaro y'agati iterambere rusange n'umutekano yaduka atangaza ko Kenny Claude Nduwimana na Medari Muhiza ari bo binyegeza inyuma y'imbuga zo kuri Twitter canke X zitwa King Murundi be n'umuhinga yigenga. Abo bose bibajije ibaye mu gihe Kenny Claude na Medari bazwi ko ari bo bahora bakoreshwa mu kwagiriza abatari bake ko ari abansi b'igihugu. Reka tubageze ko intaye kandi yahise ishingwa na Pacifique Ninahazwe. Pacifique ati Kenny Claude Nduwimana ntiyigeze abo mugenzi. Jewe ndi mu bantu yambitse ibara incuro nyinshi. Nta binyoma nta bwishanya atanshizeko. Nubwakozwe nkiri umwana muto cyane yarabunshize ko akarorero ninge navuze ko nakoze mu ubwicanyi bwo mu Rwimo rwa Ntenga Marangara mu mwaka w'igihumbi 1988 kandi ico gihe nari umwana w'imyaka 12 gusa. Naba iwacu imakamba mu manuko bw'u Burundi ahantu ataho hahuriye n'intara zo mu buraruko nka Ngozi irimo komine Marangara ndetse na Kirundo komine Ntega. Yarongeye kandi arabandanya kwigisha ko ngo Pacifique yakoze ubwishanyi muri kaminuza y'u Burundi mu mwaka w'igihumbi 1995 mu gihe wewe avuga ko yinjiye muri kaminuza mu mwaka w'igihumbi 1998 imyaka 3 yuko inyuma y'ubwo bwicanyi. Kenny Claude ngo ntacyo atakuze nga nkure agahuzu nk'uko Pacifique Ninahazwe abivuga. Pacifique uti ariko ngomba ntangaza icese ko njewe nzi neza abantu bitwa King Murundi n'umuhinga yigenga. Ndazi abaribo, ndazi iyo bari. Abo bantu ntaho bahuriye na Kenny Claude Nduwimana. Sinzi neza muri kino gihe ingene Parike ya Mukaza yoba isigura ivyaha vya Kenny Claude, ariko nimba hakirimwo ivyo kuvuga ko yoba ari we King Murundi canke umuhinga yigenga canke nimba mwagiriza ko ari we hamakuru abo bantu, ndamushingiye ntahe ko ariko yambikwa ibara. Petero Nkurikiye ngo yaramubesheye bikomeye. Ngo nimba kandi ngabacamanza bariko baraca urubanza rwiwe bashobora kubona iyi ntahe, ndabasavye ico kintu nibaze bubahoke kugishira mu vyo bazofatira ko mu rubanza rwa Kenny Claude Nduwimana. Pacifique uti ndabisubiyemwo, Kenny Claude Nduwimana si umugenzi wanje, si umukunzi wanje, ariko sinipfuza ko ari umuntu numwe yocirwa urubanza rwubakiye kwirementanya ry'akarenganyo nk'uko Pacifique we abivuga. Ni mu gihe kandi hari undi mumenyesha makuru yari yafashwe nawe akaba yarekuwe. Ese uwo mumenyesha makuru ninde? Uyu mumenyesha makuru Panteleo Hakizi nta Karutimana yari hagaritswe ku igenekerezo ya 13 ku kwezi kw'indwi uyu mwaka w'ibihumbi 2024 ku itegeko rya Mustanteri Diane Nibitanga. Ubu akaba ariko ari degemvya. Muti byaba byaragenze gute ngo uyu umumenyesha makuru nta Karutimana Pantaleon afatwe apfungwe ku gikenya ca Mustanteri Diane Nibitanga? Reka navyo tubice irya nino. Pantaleon nta Karutimana akora ikinyamakuru Jimbere magazine kuva rero ku wa gatandatu igenekerezo rya 13 ku kwezi kw'indwi umwaka w'ibihumbi 2024 ari mu gashuka komine Bwero mu ntara ya Ruyigi
yari mu gasho ka Bweru ka komine Bweru mu ntara y'Uruyigi kw'itegeko rya Musanteri Diane Nibitanga. Icaha yariko yagirizwa ni ukuba yarubahutse gukora amatohoza ku kiziga cari mu modoka ya Musanteri. Isoko ryacu ryagize riti hari ku munsi wa gatandatu igenekerezo ya 13 Mukakaro uyu mwaka w'ibihumbi 2024 aho umumenyesha makuru yitwa Ntakarutimana Pantaleyo akora ikinyamakuru Jimbere magazine ari mu kazi ka misi yose ku bitaro bikuru vya komine Bweru. Niho haza rero imodoka ya Musanteri Diane Nibitanga emwe kiziga c'umuntu biboneka ko yagonzwe. Musanteri ngo yaramuzanye mu buruhukiro. Muri ako kanya nyene haciye hashika umurwi w'abantu bo mu muryango w'uyo yagonzwe bavuga ko bidashoboka ko uwo Musanteri yari kwihutira kujana uwo muntu mu buruhukiro mu gihe uwamugonze batigeze bamufata, ahubwo bakagiriza Musanteri ko ari karakora amanyanga yo kumukingira ikibaba no kumunyegeza. Kumumenyesha makuru rero Pantaleyo Ntakirutimana nibwo yaciye yegera abo babuze umuntu atohoza kugira atange amakuru, ariko Musanteri yagumye mutera ubwoba ko niyakora iyo nkuru aza kwibonera ko. Umumenyesha makuru yabandanije akazi kiwe kuko yari yavugishije bene umuntu yegereye Musanteri Diane Nibitanga ngo nawe agica bivuze ko Musanteri nibwo yaciye ahamagara abapolisi bari kumwe barafata umumenyesha makuru baragenda bamuburuta hasi bamwinjiza agasho kari mu gipolisi gushika ico gihe nibiho yaragipfungiwe. Bamwe bati biratangaje kubona umumenyesha makuru afise amakarata y'akazi akwiye ashobora gufatwa ari mu kazi kiyo mu gihe bafise amategeko abagenga kandi n'umukuru w'igihugu adasiba gusemera ngo ntaco bashoboka mu gihe atabamenyesha makuru bahari. Nitwumva rero ingene Musanteri ashobora gufata umuntu akamupfunga atakosa na rimwe amwagiriza. Ngivyo tubona ko ari terabwoba ridasanzwe ririko rirakorwa. N'ibintu biteye isoni kandi aho abamenyesha makuru batari bake bamaze iminsi bahohoterwa mu gihugu, bamwe bagakubitwa hasi, hari abahatswe kunyuruzwa, hari n'abagiye barapfungwa. Aho ntitwibagiye Florian Rangabe ndetse na Sandra Muhoza basanzwe bari mu buroko bw'akarenganyo. Aha akaba ariho benshi basabira urwego CNC rujejwe abamenyesha makuru ndetse n'ibimenyesha makuru vyose bikorera mu gihugu c'u Burundi, akazamwo umushikiranganje Leokadi Ndacayisaba abajejwe ivyo kumenyesha makuru n'umukuru w'igihugu ko bakwiye gufata ingingo zihagarika akarenganyo n'agatotezo kabandanya gukorerwa abamenyesha makuru. Ntaho kwibagira kandi ko kuva mu mwaka wa 2015 abamenyesha makuru baba 100 b'abarundi benshi bari mu buhungiro. Ngabe rero amakuru yaragezwe ko muri kano kanya Fyonde subscribe canke sabone niba utari wafyenda ko kugira ngo turucikanwa nadushikiriza usangize ano makuru bagenza aho bari hose kugira ngo nabo baje barashikirwa n'abiriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu c'u Burundi yoba ya politique agateka kazi na muntu imigenderanire n'ayandi makungu ndetse n'ibindi vyinshi babiriko biravugwa mu bisata bigiye bitandukanye. No Muhuza TV Imana ibahezagira mu bikorwa vyanyu vya misi yose muri ko murakora.